Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nagomba ndabaha inkuru no munsi ikomeye gose. Ego, iyo nkuru y'uno munsi yitwa ngo iryavuzwe riratashe. Murazi yuko turindiye umuzo w'umukiza wacu Yesu Kristo. Ariko kandi murazi yuko igihe azoza gutora ishengero, oho ntazohonyora hasi. Ariko kandi azogaruka ahonyore ku rusi. Kandi ab'isi bazomubona ico gihe. Nashatse kubabwira ngo intambara ya gatatu y'isi yose canke yaratanguye. Yatanguriye hehe? Nivyo tugira turabe ko gatoya, nkuko tumaze iminsi tubikurikirana. Hariya muri Matayo 24 ku gice ca gatandatu, akarongo ka gatandatu gushika ku kindwi, aravuga ngo muzokumva intambara. Muzokumva intambara, muzokumva hirya bavuga intambara. Ivyo twarabisomye ejo bundi. Intambara rero kw'isi ngira ngo ni ibihugu bike bitazi intambara. Tumaze iminsi tubaho mu ntambara nyinshi. Hari intambara yatanguye mu kwezi kw'icumi ko mu mwaka uheze. Iyo ntambara yatewe n'abo mu muhari wa Hamas n'abanyapalestina, batera Isirayeli. Ariko kuvuga yuko intambara muri Isirayeli yatanguye mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023 ko bari guswaganya. Intambara yaho yatanguye kera. Kuko ico gihugu kugira ngo gisubire kibone imbibe, gisubire kibeho citwe Isirayeli, habaye intambara. Igihugu cemerwa mu mwaka wa 1948. Ico gihugu rero carimwo vy'ukuri abo bokwita abisirayeli bubu abayahudi, ariko carimwo n'abarabu benshi. Abo rero barirukanywe bavanwa mu gihugu ca Isirayeli, bamwe baba mu makambi y'impunzi kuva ico gihe. Abo bantu rero bagumye barondera kugwanira igihugu cabo. Mbere bagera aho bavuga ati tugwanira agateka kacu. Ahandi naho baragera naho bashika kumvikana ko bazogira igihugu ca Isirayeli uko kimeze, bazokigaburamwo kubiri, abanyapalestina bakaronka igice cabo, abisirayeli abayahudi bakaronka igice cabo. Abo banyapalestina bakava mu makambi y'impunzi bavukiyemwo, bakaronkeramwo abana, bakaronkeramwo abuzukuza, eka bamwe bariko bararonka n'inzukuza. Tugaruke rero ku bintu vyahagaritse umutima abantu benshi. Itariki indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 haratabaye iyo ntambara, ico gitero citiriwe Hamas. Hamas ntiyagihakanye, yaracemeye, yaravuze yuko ariyo yagiteye. Mu nyuma harumvikanye n'amajwi canke ivyemeza yuko boba baravuze n'igituma bateye Isirayeli muri ico gihe. Bavuze yuko kubera yuko babona ko Isirayeli igiye gusambura imisigiti yabo, cane cane umusigiti wa Al-Aqsa n'umusigiti bita Dome du Rocher, uri mu kibanza cahoramwo ingoro ya Salomo, yasambuwe, ya kabiri yasambuwe mu mwaka wa 70. Hanyuma bituma ata
ata mashikanwa gitanga batagihimbariza Imana muri ico kibanza bahora bahimbarizamwo Imana. Rero abayahudi bafise canke abari mw'idini yitwa judayisme bafise intumbero yo kubaka urwo rushengero, kandi hanyuma bagaheza bagatangiraho ibimazi, niko novuga, canke sacrifice. Ariko rero imbere yuko iyo ngoro itangurwa, yinjirwa, ngo basanze hakenewe inka y'akagajo, inyana y'akagajo atagasembwa ifise, itikorera imizigo, itakoze n'ikintu na kimwe. Izo rero ngo zikaba zari zarabuze, ubwo bwoko bakaba barabukuye muri Amerika ejo bundi mu gisagara canke mu ntara ya Texas, bayizana muri Israeli kugira ngo izokore muri uwo mugigwa, kugira ngo bahumanure abahakora, eka n'ikibanza bagihumanure. Abisirayeli rero bambeye abo muri abanyapalestina bo mu muhari wa Hamas, bamaze kumva ko izo nka z'akagajo zashitse ngaho, vyabateye uruhagarara, batera ico gitero twabonye twese. Ibinyamakuru vyavuze ko hapfuye abantu 1,205. Hari inzandiko zivuga abantu 370. Inyuma yaho habaye Israeli yarondeye kubivuna, no kubahonya, no kurondera ingena ivyo bitokwigera bisubira. niyo majambo yakoreshejwe. Bavuga ko gushika ubu hoba hamaze gupfa abarenga 30,000. Igiharuro ca nyuma nabonye bavuze ko hoba hamaze gupfa 41,825 b'abantu bapfuye. Iyo ntambara rero ni iyo kurwanya Hamas ngo ntisubire gutera Israeli. Ariko kandi Israeli ntifise umwansi umwe, irafise abandi bantu bari basanzwe bayigwanya. Abantu bo muri Libani bigeze guterwa na Israeli mu myaka iheze, babahora impunzi z'abanyapalestina, bavuga ngo bakorera iwabo. Barashitseyo barabatera, barabica. Ngira ngo muribuka ku bakuze, ibara ryaguye ahantu hari amakambi y'impunzi hitwa Sabra Eshatila, umenga niko hitwa. Aho hari muri Libani. Rero nyuma yaho haciye haboneka umugwi witwa Hezbollah. Umugabo yahora awutwara n'abari bawuyoboye barishwe ejo bundi. Hanyuma hakaba rero n'abandi bantu batumvikana, badacana uwaka na gatoyi, bavuga ko bashigikirwa na Irani, nabo bakaba barabo nyene bo muri Hezbollah n'abandi bagenzi babo nabo muri Hamas, n'urufatangane rw'ibintu. Ubu rero intambara yahinduye isura. Intambara yahinduye ukuntu imeze. Israeli iriko iragwanya abo bo muri Hamas, yavuga yuko ari ukubera umutekano wayo. Ariko ubu hajemwo ikindi kibazo cadutse, ni ikibazo co kuvuga ngo Israeli igomba gushikira
igere ku mbibe Imana yaremereye Aburahamu. Ivyo navyo turabisoma hariya mu gitabo ca co mw'Itanguriro, igitabo co mw'Itanguriro, igice ca 15 akarongo ku by'ukuri n'akarongo ka 18, ariko turabanza dusome gatoyi imbere yaho kugira ngo dushobore kumva ingene vyagenze, hanyuma turaheza tubandanye turabe aho ibintu bimeze. Umutwe w'amajambo murantunga. Imana yongera gusezeranira Aburamu ko izomuha igihugu c'i Kanani. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburamu nko mu nzozi riti, Aburahamu, ntaco utinya, ni jewe nkinzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize? Kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Arongera ati, erega nta ruvyaro wampaye, kandi umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotora ivyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, uyo siwe azotora ivyawe, ariko uzova mu kara kawe niwe azobitora. Aha hari ikiganiro kinini Imana yagiranye na Aburahamu kuri 17. Maze izuba rirenze bumaze gukorana, haboneka ikibengebenge c'umuriro gipfunduka umwotsi n'urumuri rwaka bica hagati y'ivyo bihimba. Ayo n'amashikanwa Aburahamu yari yashikaniye Imana. Murasoma ico gisomwa, ni igice ca 15 mw'Itanguriro. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho asezeranira Aburahamu isezerano ati, uhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashitsa ku ruzi runini arirwo Efurate, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu arico c'Abanyakeni n'ic'Abanyakenezi, Kenizi, n'ic'Abakadimoni, n'ic'Abaheti, n'ic'Abaferesi, Abafirizi, n'ic'Abarefa, n'ic'Abamori, n'ic'Abanyakanani, n'ic'Abagirugashi, n'ic'Abayebusi. Umukuru w'igihugu ca Isirayeli yavuze ati, ubu tugomba gushika aho izi mbibe Imana yemereye sokuruza Aburahamu, niho tugomba gushika. Vya bintu vyo kuvuga ngo amasezerano yose bibagira. Ibihugu bizotambukwa canke bizoba muri ako karere nibihe? Ibihugu bizoba muri ako karere, ubwa mbere ni Isirayeli ubwayo, ubwa kabiri ni Siriya, ubwa gatatu ni Libani, ubwa kane ni igice ca Egiputa, ibya gatanu ni igice ca Saudiya na Iraki n'Ubuturuki agace gatoyi. Aho hose Isirayeli rero irahagomba. Muretse kubona ubutegetsi buhindutse muri Isirayeli, muri Siriya murambabarira,
muri Siriya ubutegetsi bwarahindutse. Ubu ico abasirikare b'igihugu ca Isirayeli bakoze, baciye bakoresha inguvu kugira ngo barabe ngene batera iyindi ntambwe. Rero turabirindiriye ivyo bintu biriko bibera rimwe n'ibindi bintu vyinshi. Murashobora kwiyumvira neza yuko ivyo bihugu bitazokwicara ngo birorere, bizokoresha uburyo bwavyo bishoboye. Intambara izoba intambara ikomeye. Ubwa mbere hoho nk'igihugu ca Siriya kirimwo uruvangavangane rw'abantu batumva ibintu kumwe, kandi bafise ibigwanisho, kandi bagwana kugira ngo umwe yumvishe uwundi ico yemera. Rero muri ibi vyose, muri ibi bihe, intambara bwa mbere, kuko umwami Yesu azoza mu gihe c'intambara nkuko biriko birumvikana. Rero ku rundi ruhande twiteze yuko wa mugwanizi yiyita Imana azoza, ariko imbere yaho hazoba ukumvikana kugira ngo Mesiya ashobore, uwo antikristo ashobore gushika mu kibanza. Abisirayeli ubwabo baravuga ko Mesiya wabo bamufise ariho. Nivyo nzobasigurira uwundi munsi kugira ngo dushobore kuvyumva neza ingene biriko biragenda. Ariko wewe uno munsi ico nogusaba nuko wokwitegura, kuko ubwa mbere ntawuzi umunsi n'isaha. Ishengero rigiye kuduga vuba, ntituzi umunsi, ariko ibimenyetso biriho, kuko integuro ya vya bindi antikristo azoza gutegeka abantu ko bagira ikimenyetso ca ca gikoko iriho iragaragara. Niba itarakugaragarira, nukerebuke wikangure. Nuko nshuti bene data, ngomvye kubasiga ku nyota yanyu kugira ngo ejo tuze tubane, twongere tubandanye tuganire ibi bintu, dusome aya majambo. Ndashaka kukwibutsa ikintu kimwe. Hari inkuru nyinshi imaze igihe ivugwa ngo intambara ya Magoge na Goge na Magoge igomba gutangura. Iyo ntambara siyo yimirije. Iyimirije kuzoba ni intambara ya Armagedoni. Armagedoni, iyo nkuru nayo iri mu vyahishuriwe Yohana 16. Muhasome hose canke musome igice ca 16 muzofashwa. Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe.